Mwakoze kuba muri benshi mwahisemwo kudukurikira ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abakongomani barangurira urudandazwa ndengambibe baca kwibarabara rya Bujumbura Gatumba barashima ko amabariyeri yahora babuza gukora neza yagabanutse bagasaba ariko ko yokugwaho burundu kuko ngo batozwa amafaranga y'umurengera. Turabashikana no mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura tubabwira ingena kamo k'umukuru w'igihugu ko gusukura igisagara kitabiriwe muri rusangi muca mubikurikira mukanya mwidonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa na impejeje kwibabwira hakamo k'umukuru w'igihugu ko gusukura imbere y'ibiro bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura kitabiriwe muri rusangi. Mugenzi wacu Honera Muco atubwire aho yagiye araca ingene ibikorwa vyagenze. Abakozi ba leta n'abikorera utwabo bahariye uyu wa mbere ibikorwa byo kugira isuku aho bakorera. Ibi vyakozwe nko mu bushikiranganje bw'igiga ca leta kwibarabara bitiriye Ubuyapani hamwe n'ibibarabara bitiriye Rumonge Bujumbura aho abakozi bo mu bwo bushikiranganje bariko bazibura imiserege bongera begeranya imicafu. Ivyo kandi vyakozwe kwibanki y'uburimyi BCAB kwibarabara bitiriye Peuple Murundi ni hagati mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru wa BCAB Pasteur Rukundo akavuga ko akamo k'umukuru w'igihugu ko kugira isuku aho bakorera bakakiriye neza kuko iyo banki isanzwe yariyemeje gukingira ibidukikije biciye mu gukora ibikorwa by'isuku. Umugambi ro mwiza cyane kandi uja mu by'ukuri muri ya ntumbero aduhamagarira y'u Burundi igihugu cifashe muri 40 gitembere 60. Gutembera kw'igihugu rero murabizi neza bihera ku muntu bigahera ku isuku bigahera guha agaciro igisagara cacu. Murazi kandi isuku rifise akanovera kenshi. Isuku ritanga amagara meza igatanga ikaze ku ngenzi. Abantu bazoza kuturaba bazana ya madolari dukenye bakadusanga turi ahantu habi ntibazogaruka. Hari ibihugu bitari bike byo hanze biriko birunguka byungukira kuri ibi bita ibidukikije kugabanya ivyuka byonona igisenge. Ambavu yayo mashira hamwe no mu mazone atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura yakoze ibikorwa byo gusukura aho babaye nko muri zone bwiza. Ibikorwa by'isuku byari byakozwe nko ku gice kimwe c'umuserege bitiriye Dramvugizo ariko hari ikindi gice c'uwo muserege cuzuye nk'imicafu eka nahegeranye n'uwo muserege. Bamwe mu banyagihugu baba muri ako gace bakavuga ko ari kubera tabuhinga bwo gukura iyo micafu bafise ahubwo bagasaba ababijejwe kugira ico bakoze kubera babangamiwe n'iyo micafu ishobora kubakwegera ingwara ziturutse ku isuku rike. Mu bisanzwe mu bintu by'isuku turagerageza kwitabira akamo k'umukuru w'igihugu ariko hariho ahantu hashobora kutunanira gukora. Muri ko muraraba nko mu furege wa Mao uri haruguru ku mutwe wa Bwiza no ku ntango ya Nyakabiga mu Kigwati murabona yuko hari ahantu hakaze cyane tutari bushobore gukora twenyene ata mashirahamwe ashobore kudufasha kuko nko ngaha hakenewe ibintu byinshi byo gukora ngaha haragoye cyane ntitwashobora kuyikorana twenyene. Iyo bigumye uko haraba ihungabana ry'amagara y'abantu kuvyerekeranye n'ukungene nyene za malaria ziva mu mibu kandi nayo ngaha niho yarika ibintu by'amakorera biva ngaha nyene naho bariko barabikurayo bijahe none ko bico biguma hajya mwibarabara nta sukuri bari baye vyofume biguma harije mwikane. Ibyo bikorwa by'isuku bikaba bikozwe inyuma y'akamo k'umukuru w'igihugu ko kuwa gatandatu w'indwi turangije aho yategetse abarundi muri rusange na cane abakozi ba leta n'abikorera utwabo gukora ibikorwa by'isuku aho bakorera guhera kuri uyu wa mbere.
Rakoze Onera Muco abakongomani bakorera urudandazwa ndengambibe bakoresha ibarabara rya Bujumbura Gatumba barashima ko ama bariyeri yahora kuri iryo barabara yagabanutse ariko barasaba abategetsi b'u Burundi ko bikunze boyakuraho burundu kuko basabwa amafaranga menshi mu ibarabara n'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga. Abenshi muri aba bakongomani barangurira ibidandazwa mu isoko Bujumbura City Market y'umugwizatunga Siyoni bakavuga ko mu gusubira inyuma mu bisagara vya Uvira na Bukavu baciye mu ibarabara rya Bujumbura Gatumba batozwa amafaranga y'umurengera iyi batuma bashikanye ibidandazwa vyabo muri Kongo badandaza bahomba bakavuga ko amabariyeri batangishirizwa ko ayo matagisi yahora kuri buri kilometero n'abadandaza b'abarundi abo bakongomani barangurira ku bidandazwa baremeza ko bagira ingorane bariko baraca mu ibarabara rya Bujumbura Gatumba kubera ko bahura n'abatoza amatagisi umurengera ibituma haza abadandaza bake bavuye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Naho biruko abakongomani bakora ugo rudandazwa ndengambibe barashima ko kuva kuri uyu w'Imana n'uyu wa mbere ibintu bisa n'ivyahindutse izo bariyeri zisa n'izagabanutse naho batazi ico vyavuye ko baba abadandaza b'abarundi cyo kimwe nabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bose basaba ko izo bariyeri zitemewe n'amategeko zofutwa kugira ugo rudandazwa ndengambibe ku rubibe rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Burundi rubandanye rugenda neza ku mpande zose. Ako kamo bakaba bagateye inyuma yaho mu nama yamuhuje ku munsi wa gatanu heze n'abakorera mu gisata c'ubudandaji umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yashikirije ko kimwe mu ntambamyi zituma urudandazwa ndengambibe ku rubibe u Burundi buhana na Kongo rudatera imbere ari uko hari bamwe mu bajejwe umutekano bagwiza amabariyeri kugira bitoreze amatagisi aje mu mifuko yabo. Arakoze na Evariste Nzikobanyanga mu makuru y'inkino naho abanonotsi babiri umugabo n'umukenyezi nibo bagiye guserukira u Burundi mu nkino mpuzamakungu z'abagendana ubumuga Paralympique i Paris mu Faransa kuva kwigenekerezo rya 28 ku kwezi turimwo gushika kwigenekerezo rya 8 Nyakanga. Eugene Sabayezu harongoye komite ijejwe gutunganya inkino z'abagendana ubumuga yizeye ko abo banonotsi bazokwigenza neza bakaba bariko bitegurira mu ntara ya Gitega ndetse gose ubwa mbere baserukira igihugu. Kwitegura twaratanguye kuva mu mwaka uheze aho twagerageza kugira ngo turondere aho abanonotsi bacu boja kugira ico bita amaje do classification. Mu kwezi kwa kane hariya muri Maroc twarashoboye kurungikayo abanonotsi bagiye kurondera ama classification. Niko bimeze Remi na Mushiranzi gwa Adeline nibo bashoboye gushirwa kubera yuko nibo twanashaka bari twafashijwe na Comité Paralympique International kugira ngo tubategure. Abanonotsi babiri turavye twavuye naho tugeze nivyo ntibakwiye ariko turiko turatera intambwe kuko abo babiri nyene nibo bagiye i Tokyo muri ntuzeje Paralympique ziherutse n'ubune dusuye kuronka. Ikibazo dufise suko tubuza abanonotsi. Ikibazo dufise nuko tutaronka bwa bushobozi bw'uko abanonotsi babaja mu mahiganwa mpuzamakungu kuza kurondera ama classification. Harundi mu mononotsi twa Jean Baptiste Areze Mugisha yahora yirukira ishirahamwe ry'abafaransa Fédération Française de Handisport mugabo yari yagombye kwirukira u Burundi. Igituma yagombye kwirukira u Burundi nuko igihe haheruka kuba amaje Paralympique y'i Tokyo ntiyashoboye kuja mu baserukira abakipe française yagiye muri Tokyo. Hanyuma ico gihe Areze vyaramubabaje. Igituma bamukuyemwo nashoboye kuvugana n'utwara Fédération Française ico gihe arambira yuko mu bafaransa bafise abanonotsi benshi kandi bari bafise ico bita haute performance. Ico gihe Areze iyo performance ntayishikanye maniko gushavura akavuga yuko adatosubira kwirukira ubufaransa. Yaciye asaba rero ko yo kwirukira u Burundi igihugu cyo c'amavukiro ama procedure zaratanguye. Guhindura nationalité n'ibintu bifata umwanya muremure cyane gose naho yari umurundi mugabo ageze ku mufaransa yaciye ku mufaransa. Usanzwe wirukira equipe rero kugira ngo uhindure wirukire ikindi gihugu bifata umwanya muremure. Mugabo twashoboye ko dukora kose turasaba ama derogation birakunda gushika naho passport ero sitariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mu 2023 yari mu guheze nyene twashiye dusubira turandikira abariko bategura amamuza makungu tubasaba yuko tugira derogation spéciale tubasaba invitation ya Jean Baptiste Areze. Ubu turacarindiriye inyishu ntituzi yuko bizokunda nuko bitazokunda.
Amakuru tuyasozerere mu ntara ya Rumonge aho igiciro c'indagara zirobwa mu kiyaga Tanganyika gitanguye kugabanuka kugeza no munsi y'igice c'amafaranga zagugwa mu kwezi guheze. Abarovyi n'abadandaza bavuga ko ari igihe cazo ariko bagasaba yuko nubundi ibitoro vyoboneka kuko ngo bituma badashika aho hose bumvise indagara ziri. N'inkuru tubaza Jean Pierre Misako. Bamwe mu baguzi bari kumwe w'uburovyi wa Rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bavuga ko indagara mbisi bahora bagura 5,000 canke arenga mu kwezi kw'indwi guheze ubazigura 2,000 izagurwa gushika ku 15,000 ubu bazironse ku 7,000 bakavuga ko haheze imisi ibiri ari mitendo ugereranije nuko ibiciro vy'indagara vyari vyifashe mu kwezi kw'indwi kurenganye. Bamwe mu badandaza b'indagara twasanze bariko baranikira indagara nabo bavuga ko ikiro c'indagara carenze 100,000 mu mafaranga y'amarundi mu kwezi kw'indwi guheze ubu kigurwa 50,000 canke mbere no munsi yayo. Nabo bakavuga ko bigendeka. N'abarovyi barashima ko baronka indagara muri no misi kuko ari igihe caho ziba ari nyinshi ariko ko baguma bafise ikibazo c'ubukene bw'igitoro butuma bataja kurobera mu mazi ya kure. Bavuga ko hamwe abarovyi b'Tanzania bosubira kuroba n'igitoro kikaboneka ku barovyi b'abarundi indagara zogwira ku isoko n'ibiciro bigakoroka kurushaho. Ikigaragara ku mweha w'uburovyi wa Rumonge nuko ubuyungiro bwinshi mu bwari bugaragara mu kwezi kw'indwi guheze ubu bwari bwanikiye ko indagara gushika n'isaha 4 z'igitondo ubwato bukaba bwari bucogoroka buzanye indagara. Akoze na mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Ni na hano duciye tugarukiriza hano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, shimiye na bagenzanje bamfashije gutororokanya ano makuru. Mwese mugira ibihe vyiza. Isa